Ukudaha impapuro abanyeshuri zemeza ko bahejeje amashure yabo certificat de fin des études post fondamentales mu rurimi rw'igifaransa vyatanguye kwibonekeza kuri lycée communale ya Gitara haraciye imyaka irenga 2. Guhera ico gihe kugeza no kubaheruka guheraheza amashure yabo bose bararindiriye barahebura nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi w'umwe mu banyeshuri. Abo muri 2020 haronse bakeyi abandi ntibaronse kubera erere yasanze yarakoze zisubije inyuma ntizasubiye kugaruka kuva muri 2021 na 2020 hano marasertifika. Bamwe mu bavyeyi banidogera ku gihe kihaciye abana babo badatunganirizwa mu gihe kandi buri munyeshure yari yarasabwe amahera babwirwa ko arayo kugira ngo izo mpapuro ziboneke. Amasiguro atanga icatumye batazironka gusa duheruka aza kubasaba amahera ejo bundi 5,000 kugira ngo bagende kubazana amasertifika yabo kare abazironka ku buntu kuko nta mahera batanga ngabo uye nibo batanga amahera kandi baratanze haciye igihe kirekire kuva mu kwa mbere gushika n'iyi saha nta munyeshure yararonka certificat. Abo bavyeyi hamwe n'abanyeshure bahejeje kuri lycée communale ya Gitara basaba ko izo mpapuro zemeza ko amashure yarangiye zohabwa abanyenezo kugira ngo zibafashe kubandanya ubuzima. RPA twarondeye kuri telefone na Hayo Anaclet umuyobozi wa lycée communale ya Gitara hamwe na Ciza Ernest arongoye ubuyobozi bw'indero ku rwego rw'intara kugira ngo twumve ico babivuga ko ariko nta numwe yatwitavye.